Mazina nitwa Nzokira Bernadette. Ivyo dukorera ngaha hantu dukora ibintu bitandukanye biri mu bice bitandukanye nyene. Harimwe ivyo kubarira dukoresheje imashini, harimwe ivyo kubarira dukoresheje amaboko, harimwe ivyo gushushanya ku mpuzu, harimwo n'ivyo gushariza mu mazu y'abantu, hari n'ivyo kwishariza ku bakenyezi. Ivyo vyose turabikoreramwo, ariko cane cane ikintu kinini novuga kigize iyi atelier yacu no kubarira no kudesa. Nivyo novuga ko bifise ikibanza kinini. Ibisigaye tubikora kugira ngo dushobore kurekipera ibiba vyasigaye, ibisigarira mu byo dusigaza mu gushona. Hariho ivyo dukoramwo amapupe, harimo ivyo dukoramwo ivyo kwishariza, harimo n'ibyo dukora mu dusakoshi duto duto. Twebwe aha anye tuhakora turi nka societe, twagiye hamwe kugira ngo dushobore gushira hamwe ibyo tuzi, byongeye twongere tubikore ku rwego rugaragara, bishobore kudutunga, bishobore no kudutungira imiryango. Iyi societe yacu yitwa Atelier des Filles Handicapées l'espoir. Nije ndayirongoye imbere y'amategeko. Nashaka kukubwira ko uru ruganda rwacu rumaze imyaka 11 ruriko rurakora. Iyi societe yacu turi abantu batandatu, hanyuma tukaba dukora twese hamwe, ivyo dukoze tukabishira hamwe. Umwimbu dushoboye kuronka turagerageza kuraba ingene dushobora gusabikanya. Ibyo dukora ngaha iyo babidatanga inyungu ntituba tumaze uwo mwanya wose, nubwo tutarashobora gushikaho twifuza, ariko turazi neza ko turi ku kibuga. Ivyo byose turazi ko ivyo twifuza gushika ko tuzobishikako, ariko ntitwirengagize ko hari rimwe na rimwe muri iki gihugu hari gihe usanga habaye nk'ingorane. Twe twatanguye dukora dufise isoko ngaha kandi dufise n'isoko yo hanze, ariko kubera ibihe byagiye birahindagurika bivanye n'ingwara n'intambara, ikiza ca covid caratumye tudashobora kuronka ingene tubandanya tudandaza nkuko byari bisanzwe mbere. Haraciyemwo kandi n'igihuhusi cibijanye n'ivya 2015 navyo byaraduhungabanije gato, ko byaratumye tudashobora kubandanya dukora ku rwego twari tugezeko. Nukuvuga tusa nk'abagiye barasubira inyuma, ariko twabandanije turi ngaha kugira ngo ibihe bisubiye kubandanya natwe tujane navyo. Uyu munsi rero tugezaho dushobora kuja mu mahiganwa amwe aba yateguwe ngaha mu gihugu no hanze y'igihugu. Hariho amahayanishwa ahoraba mu bihugu vya yase, nayo nyene hari gihe tugirirwa ubuntu tukayajamo. Twebwe kenshi ibintu dukoreye ngaha birahurumbirwa n'abantu kenshi bo hanze, kuko nasanze sinzi ko ari ko ibihugu byose bimeze, ariko mu Burundi narabonye by'ukuri ibintu bikorewe iwacu turakunda kutabiha agaciro. Hari gihe tuvyita ngo ni lokale nkuko nyene benshi babivuga, ariko kenshi nasanze tuba turiko turihenda, kuko ivyo dukoresha vyinshi nta na kimwe tuba twarakoze hano, nibiva hanze, byaba nk'ibitambara, byaba nk'inyuzi. Ego rimwe turakoresha impuzu zikorerwa muri kotebu, ariko ibikoresho byinshi dukoresha nibiva hanze. Rero nico gituma kenshi iyo tubijanye hanze mu bindi bihugu barabibona kandi barabihurumbira, kuko hari gihe baca basanga iwaba tabihari bisa n'ibyo turiko turakora twebwe. Hanyuma nabo ngaha nk'abashaka gutanga utuganuke ku bantu babo bari hanze, canke nk'abashaka gushariza no mu mazu yabo, wanashaka hari abatwizera bakadushorera. Uretse ko rimwe na rimwe hariho nk'ibi byo kudesa ku bitambara, abantu benshi no munsi ntibagisasa kenshi bitambara kubera hasigaye hari amameza yayandi usanga afise ibiyo, ariko ku mameza yo gufungurira ko kenshi barakunda kutugurira. N'amaresitora nashaka ntera kamo mbere n'amaresitora amwe yo ngaha mu gisagara ko dushobora kubakorera ibitambara byo gusasa ku mameza mu maresitora, ama serviette de table,
amasete do table yo gutereka kwa amasahani, amatabliya yo mu gikoni, ivyo byose turabikora. Ibikoresho byose bakeneye durakora ama service yose y'ibikoresho byo mu restaurant. Novuga ko ari iterambere ritarashika aho ribwirizwa gushika, kuko kera hariho ibintu ngo bitango na ma prêt à porter byava hanze, ugasanga izo mpuzu zije zivuye hanze barazigura cyane kuko babona umenganizo zoba zifise ubwiza canke n'ukuntu zizimvye, akumva ko yambaye ikintu c'agaciro. Ariko iyo ndiko ndaraba muri ibi bikorwa dukora byo gushona, hari igihe dukoresha amakataloge nyene nkajya nyene arimwa bijya bishusho byo hanze, ugasanga umuntu baramushoneye ya mpuzu nyene yari kuva hanze barayishoneye ngaha. Je nibaza ko atari ko biri, kuko uravye ibijanye n'agaciro k'amafaranga yo ngaha ukaraba n'agaciro k'amafaranga yo hanze, hariho ubudasa. Ikintu wogura ibihumbi 10 vy'amarundi canke 15 n'ikintu wogura muri ya mafaranga y'agaciro yo hanze, naho cyo bara amahera 10 yo hanze, ugarutse kuyavunja mu yo ngaha ivyo byose usanga waguza amahera menshi. Nibaze rero umuntu yagiye abiharuye neza, adashizemwo ko ari ikintu cavuye hanze cyo bagifisa agaciro, nibaza ko ibiciro byacu bitoba biri hejuru. Imbere yuko tuba turi muri iyi societe twatanguye kubikora turi bato, twakuze ari byo turiko turakora, ariko guhurikira muri iyi societe byaranshikanye ku kintu kinini cyane, byaratumye ibikorwa byanje bimenyekana, kandi byarashoboye kugurura mu mutwe wanje ndashobora kongeramwo n'ibindi n'ubundi buhinga, kuko hajya anye Imana iremye umuntu usanga yarashizemwo n'ibindi bintu bizobandanya bimutunga. Aha rero haranshoboje gushobora kuguruka, nkashobora gukora ibindi bintu bigenda biriyongera ku byo nari nsanzwe nzi. Hari n'igihe haza n'umuntu aje kurondera ibyo akeneye, ugaca usanga asubiye kwinspira kandi umutwe wanje urasubiye gukora ikindi kintu gishasha ntarinzi. Nico gituma iyo abantu bagiye ahantu hamwe bituma biteza imbere gusumba umuntu ari karakora wenyene, kuko uri kurakora wenyene kenshi hari igihe utamenyekana. Mugaye uri kumwe n'abandi canke uri ahantu habona aho abandi bantu bashobora kugusanga. Nashaka gutera kamo cyane kugira ngo abantu bumve ko guhurikira mu mashira hamwe birafise akamaro cyane gusumba gukora uri nyamwigendako. Uretse ko turi ngaha mu kigo, ariko iyi societe sindayiharura nk'izoguma ngaha mu kigo. Aha anye tuhari nko kuhakorera, ariko turifuza gushika kure. Nukuvuga ko ibikorwa byacu turifuza ko byomenyekana ku buryo abantu bashobora no kuza bakarondera byinshi bifuza bashobora kujana nabo nyene mu makungu. Nk'akarorero aha dukorera hariho ibyo bita maison de passage. Hari igihe haciye nk'abanyamahanga ngaha, rimwe na rimwe barabona ko hari ibyo tuba turiko turakora, bagahitanamwo bikeyi bashobora nabo kuja kwerekana iyo bavuye. Rero nico gituma nibaza ko uru ruganda rwacu ego ni nationale nubwo muri iki gihugu, ariko amemtano gwita internationale, kuko hariho ibiva ngaha ugasanga biguzwe n'abantu babijabukana mu makungu. Ibyo byo kwigisha n'ukuri turifuza kubikora, ariko ntiturashobora kubikora bivanye n'uburyo. Igihe cyose twogira amahirwe yo kuronka abantu badushigikira, tukaronka ikibanza. Murabona yuko uru ruganda dukoreramwo ni ruto,
kugwigishirizamwo biragoye, ariko rimwe na rimwe ari aho usanga dufise nk'umuntu umwe canke babiri turiko turigisha. Hariho abaciye ngaha benshi twagiye turigisha, akaza akagusaba ati je nashaka unyigisha iki, cane cane nk'ibi bijanye no kwishariza vy'abakenyezi, vy'amakoriye canke amahereni. Hariho abajene benshi je navyigishije, kandi bamwe bamwe bariko barabikora. Turafise n'umwana afise ubumuga bufatiye ku mitsi y'ubwonko, kubera ko tutashobora kumwigisha nk'ibi dukora, we wari karakora ibintu bijanye no kwambara ku maboko, turamugurira ibidede agatungira, kandi nawe nyene biriko biramuteza imbere kuko aramaze kuronka abantu bashobora kumugurira, kandi abo bamugurira n'ababijana nabo nyene mu makungu. Mu kazi kose umuntu akora hama harimwo intambamye, nivyo hari igihe wifuza gushika ku kintu ugasanga cagoye. Intambamye rero twe kenshi dufise, intambamye ya mbere novuga ko n'uburyo bwo kwiyunguruza. Twiyunguruza bitugoye, bigatuma tudashobora gushika ku gihe twashaka gushikirako, bigatuma tudashobora no gushikira nkuko twifuza cane ibyo twifuza gukora, bivanye nko kuja kurangura. Haraho bidusaba ko turinda kurondera umugide, umuntu aduherekeza kugira ngo kwa gutera urukura hushiraha uronka ukunganira, bigaca biduza agaciro kuri bimwe turiko turakora, ugasanga nturi kurashaka kubigurisha cyo kimwe nkuko abandi bogurisha, bivanye n'ingene wewe wabishikiriye bikugoye. Urabona nk'ubu mfashe taxi yo kuva ngaha gushika kwa Siyoni ni ikintu kigoye, uca usanga byaduze gatoye. Iyindi ntambamye dufise nuko ikibanza turiko turakoreramwo gisa nk'ikiriko kiratubana gito, ntitugira ahantu dushobora kwerekanira neza ibyo dukoze. Hanyuma iyindi ntambamye novuga igira gatatu, nuko ahantu turiko turakorera si kibanza cyo kudandarizamwo. Ibyo byose biradutuma tudashika n'ingoga uko twifuza ko bigenda. Nico gituma twashaka gutera kamo abo babifuza kudutera intege nabo babifuza kudushigikira, ko bodufasha kuronka aho dushobora kwerekanira ibyo dukoze, ni ukuvuga aho dushobora kubidandariza hagaragara. Canke ndiko ndibaza ko nka leta ishobora kugurura ikigo cyo kwakira ibidandazwa by'abanyamyuga, ntaco buza, kugira ngo ababirondera n'ababihurumbira bamenye aho babisanga, gutyo biteza imbere igihugu, byongere biteza imbere n'imiryango. Uyu munsi rero mpamagarira ugwaruka, cane cane ugwaruka, kuko nibwo Burundi bw'ejo, kandi nibo mbona umenga biriko birabagora kuronka ivyo bakora, cane cane bivanye nuko iki gihugu ni gito, kandi ibiteguwe gukora usanga bidashobora gushikira abantu bose. Kugwaruka rero ndabahamagarira cyane guhurumbira ibi bikorwa by'imyuga, kuko nibikorwa bikomeye kandi nibikorwa bishobora guteza imbere ibihugu. Hari ibihugu byinshi byateye imbere bihereye muri ibi bikorwa by'ubwenge, kuko birakwega ingenzi, bigatuma ingenzi zihurumbira ivyo bihugu kubera ibikorwa muri ivyo bihugu. Uwo dukenera ubu unye turafise uru ruganda ruri ngaha kuri Avenue de la Gérère nimero 29 mu kigo c'abapatiri b'abasaveriano. Turafise naho tudandariza rimwe na rimwe iyo vyadukundiye ko tuhashika mu kigo ndangakaranga ca Mise Viva. Vuba cyane turiko turugurura n'ahandi hantu ngaha kuri ibarabara rya Ngendandumwe, Pierre Ngendandumwe ku nomero 10, naho nyene muzohasanga ibikorwa byacu dukora mu minsi iri imbere, kuko turiko turaraba ahantu hatubanye hato, turiko turagerageza kuraba ingene tworonka kandi ka point de vente dushobora gushiramwo ivyo dukoze. Murakoze.